nta n'umwe yaje kuba umurorerezi, nta n'umwe yaje ngo ntagende aronse urukiza. Igihe cyose inkuka y'imisa iherezwa, nta munsi n'umwe Imana idakiza, nta munsi n'umwe Yesu adakiza. Numva sinzi ko ari ivyo yarongambye ngo ntawe ushobora kuja kudandarizayo adafise agafitiri. Nivyo gabadandaza muri ngaha, nivyo canke sivyo? Nivyaba ari vyo, uyu munsi iyo shetani iraza kubavamwo, iraza kugenda, iraza kuva muri rya soko kw'izina rya Yesu. Haleluya, haleluya. Imbuto n'ijambo ry'Imana, umuvye nawe ni Kristo. Umwemera wese azoramba mu myaka yose. Haleluya. Kubemera n'abizeye igisabisho cyo kuri Nazimana kirirukana shetani kigakiza mu izina rya Yesu. Mwumvise ibisomwa twisunze, igisomwa cya mbere cyavuye mu gitabo cy'ibikorwa by'abatumwa igabane cya 16 kuva ku murongo wa 16 gushika ku wa 28. Inkuru nziza ya Yesu Kristo nk'uko yanditswe na Mariko igabane c'16 kuva ku murongo wa 16 gushika ku wa 20. Bavukanye dukunda muri Kristo, uyu munsi tukaraniye ngaha mu misa ngo twisabire, twongere dusabire n'abagwayi bacu, abaraha, abari kure, abafite ingorane zitandukanye. Twaje kubihereza Yesu n'umutima w'ukwemera kugira ngo abitwakirire duheze dukire. Ko twemera kandi tukizera, muze muri inkuka y'imisa tugamburuke urukundo rw'Imana, duheze tuyininahaze tubanje kumviriza inyigisho, biheze bigende neza. Uwaje anabiriwe agenda anezerewe, uwaje afise umutwaro agende wamuvuyeko. Twuzure umunezero, abakira nabo bakire, twese hamwe duheze twuzure umunezero. Ijambo ry'Imana rero niryo riheza rikaduha icizere n'inkomezi zo gusaba gukira. Mu bisomwa twumvise tubona ko Yesu Kristo ari umukiza, abohora kandi akiza abagwaye n'abaremerewe, n'ababohewemo n'ishetani naho yoba ari yisato. Twabyumvise mu gisomwa cya mbere. Ubwa mbere rero Imana ishaka kubohora umuntu wese atanumwe avuyemo. Nta numwe yaje kuba umurorerezi, nta numwe yaje ngo ntagende aronse urukiza. Igihe cyose inkuka y'imisa iherezwa, nta munsi n'umwe Imana idakiza, nta munsi n'umwe Yesu adakiza. Mu ntango y'igisomwa cya mbere turabona uwo mushumbakazi yaraziritswe n'impwemu mbi, ishetani y'igisato. Yari amaze igihe kinini mu buja bw'iyo mpwemu mbi, yama akurikira aba batumwa twumvise, ngo yarongera inyungu nyinshi ba shebuja bari bamukiboheyemwo mu kuragura, mu kuvuga ibimenyetso binabiriya, mu kuvuga ibyabaye. Mugabo yaravuga n'abatumwa ibyo bazokora, mugabo si uko yagamburuka Yesu, si uko yagamburuka ijambo ry'Imana. Ni ukubera ico gishetani, cyane cyane inyungu z'abari bakimuboheyemo. Igihe Pawulo yayitegeka mu izina rya Yesu Kristo, yaciye imuvamwo. Birumvikana ko bashebuja baciye bababara kuko bahomvye ibyo bahora baronka. Muri Nigeria niho bageze kuri iyo ntambwe
umuntu bamushiramwo ibikoko, bakamugira imbwa, bakamugira ubuyabu, bakamugira n'ibindi kugira ngo bamukoreshe icyo ashaka. Ugasanga nk'umugore yafashe nk'umugabo wiwe akamuzirikira muri ivyo bintu, akamukoresha icyo ashaka, akaca yakira bahabara, bakinjira, wa mugabo yarabaye ikizeze, akora icyo ashatse, ibyo umugore ashatse, agakubura, agakoropa, nawe wa mugore yibereye ngaho umwami. Akenshi bakunda kubabohera ko akantu baba bakuye mu binkazi, ako kantu bagaciye ivyo bikoko bica bimuvamwo, bwa bwenge bwari bwagiye bukaca bugaruka. Rero murumva ko n'umugore umushumakazi yari yagizwe nk'uko. Turakeneye rero abantu ba Pawulo bambaza izina rya Yesu kugira ngo ivyo tuboherwamwo, ivyo badushiramwo kubera inyungu z'uyu n'uriya, kugira ngo bihere. Niho havuye inyanduruko yo gufata Pawulo na Silasi kubera bakoze ico gikorwa ciza cyo gukiza uwo mushumbakazi, iyo shetani y'igisato ikamuvamwo. Mbega abantu b'Imana, twebwe nta bishetani twashize mu bantu kugira ngo bituzanire inyungu, canke twashize mu byacu kugira ngo twirongere inyungu. Mpora numva sinzi ko ari ivyo ngo ngaho mu isoko nkuru ya Rumonge ngo ntawe ushobora kuja kudandarizayo adafise agafitirizi. Nivyo gabadandaza muri ngaho? Nivyo canke sivyo? Nivyaba ari vyo, uyu munsi iyo shetani iraza kubavamwo, iraza kugenda, iraza kuva muri rya soko kw'izina rya Yesu. Ibi bitwigisha ko ata shetani nimwe Yesu atirukana kubamwemera. Twebwe dusabwa kwemera. Twebwe twemera nka Pawulo na Silasi, dushangashigwe n'iyo shetani yaboshe abacu. Turambigwe, mwumvise ko Pawulo yarambiwe mu ijambo ry'Imana ko bavuze. Pawulo ngo yarambiwe n'iyo shetani, yivugisha ibitari ivyo, yivugisha umenga iremera Imana kandi itayemera. Hamwe twese abemera, twese abakristo, twoshanganishigwa bene ayo mashetani, twoyirukana ku izina rya Yesu akagenda. Mwumvise Yesu yavuze ati, abazokwemera bakabatizwa, ibitangaro bazokora ni ibi: bazokwirukana amashetani ku izina ryanje kandi azogenda. Tugire Kristo. None ubwo bubasha mufata ofisi, ubwo bubasha mufata ofisi, twicaye ku gahiye, ntidutsinye shetani. Yesu yaraduhaye ubwo bubasha, yaraduhaye ubwo bubasha. Mu bitubangamira hari indwara z'umubiri, ariko kandi ari indwara z'umutima: ubwoba, umubabaro, ugucika intege, inzigo, ukwankwa, ugutotezwa, ukuremekwa inkoni ishushe, ukwararazwa, ukudakundwa, ukwikeka cyangwa ukwikekwa, n'ibindi n'ibindi. Ivyo biraduhahamura, biraduhagarika umutima, bikanka ko tuvuga mu izina rya Yesu, tukaziba ururimi, tukagobwa ururimi, bikanka ko tuvuga mu izina rya Yesu. Dushangashigwe rero n'ivyonye, tuvuge mu izina rya Yesu, ayo mashetani aheze ahunge. Yesu arafisha ububasha kandi yaraduhaye ububasha bwo kubohora no kubohora bene wacu muri ivyo byose. Nta yindi kondisiyo n'imwe dusabwa atari ukwizera n'ukwemera. Duhamagariwe kugira ukwemera twese, twizere ko tuvuze mu izina rya Yesu bishoboka, biheza bigakunda. Ku bagwayi bari hano, umvira Imana ibabwira, sinabibagiye, ndafise ububasha bwo kubakiza no kubakomeza. Ndazi ko hariho
bareka mpfe kugenda. Tugire Kristo. Hari abohejwe ngo dupfe kugenda, hari igihe wokira, si hari igihe Yezu arakiza. Tugire Kristo. Si hari igihe singira ngo Yezu arakiza. Ushobora kuba warazerereye, ushobora kuba warahanuwe ibitari byo, ugakoresha na biriya. Uyu munsi Yezu arabikora. Kandi uhumure, kandi wemere, wongere wizere, Yezu arakiza. Emera gusa, vavanura n'ibintazi abacuditse na Shetani muri ibi na biriya, abagiye kuraguza bagahabwa na biriya. Uyu munsi ufate ingingo utisubirako, usenge ko uzi ko uri gusenga Yezu yumva kandi yishura. Ubwa kabiri, igisabisho gifise ububasha no mu bihe by'umubabaro. Twavyumvise Pawulo na Silasi bamaze kwerekana ububasha bwa Yezu. Aba bantu bari bafite inyungu y'ico gishetani, baciye babakubita, barabanoza, barababohera mu ibohero, bababohera ku biti. Ariko ntibacitse intege, baciye muri iryo bohero baninahaza Imana. N'abandi banyororo ngo barabumva bariko baninahaza Imana. Hari wigeze gushaka kuri stati avuga ngo igisabisho cyo kuninahaza Imana kirazengereza abarozi. Haleluya. Nivyo namwe mwari mubizi. None ko mutaninahaza Imana, ko mudahora muninahaza Imana, babandi muvuga ngo barabaruka, bya bintu muhora mumva bigendera hejuru ku mabati, ko mutaninahaza Imana, n'abandi bari hirya ngo babumve. Tugire Kristo. N'abandi bari hirya ngo babumve. Wigisabisho cyo kuninahaza Imana ngo kirazengereza abarozi. Mwari mubizi. Ngira abarozi bagiye guhona. Abarozi bagiye guhona. Ko tubimenye ko igisabisho cyo kuninahaza Imana kizengereza abarozi, kirukana abarozi, kirukana imitima mibi, kirukana abanyenzigo, abanyeshari. Ntabazosubira kubaho. Pawulo na Silasi baratweretse akarorero keza. Bari bababaye, bari barushe, bari bafise inguma, ariko nticyababujije kuninahaza Imana. Tugire Kristo. Waje urwaye, waje ufise umubabaro, waje ufise ibikuremereye, waje ufise ibinabiriya ntazi, wewe uzi wewe bikuremereye ku mutima no ku mubiri. Igisabisho cyo kuninahaza Imana kirabigukura. Ico gisabisho cyo kuninahaza Imana kirakubohora iyo mizana, kirakubohora iyo minyororo. Mwumvise Pawulo na Silasi bari bakubiswe. Inyanduruko yo gukubitwa twayumvise. Ni wa mutima umanye wari muri wa mushumakazi, wa mutima mubi w'isato. Mu yandi majambo, basomborokeje amashetani y'abantu, ariko nabo nta bwoba, kuko wabatumye ni mudahemuka. Byababereye inyanduruko yo gupfungwa, babanje kubagira intere, baraheza bapfungwa kandi baboshwe. Kubohwa iminyororo uri kw'inguma birababaza. Ibintu bibiri bidasa: kubohwa n'umutima uhumanye, no kubohwa kubera ubuhoyi uwaboshwe. Kubera ubuhoyi uwaboshwe n'umutima uhumanye, wowe hitamwo iki? Yaba Pawulo na Silasi batari bazi uwo bariko barakorera, batari bazi uwo bariko baravugira, batari bazi uwabatumye, bari guhunga izo nkoni ntibakubitwe, uwo mutima uhumanye bakawureka.
ariko bemeye kugira ngo bakize umuntu. Mugabo babo baremera barababara, mugabo wa muntu umutima umanye uramuvamo. Baremera inguma zirabajako kugira ngo babohore umuntu. Tugire Kristo. Muca mwumva ko ubuzima bw'umuntu buhambaye gusumba ibindi byose. Bwa buzima bw'umuntu dutoteza, bwa buzima bw'umuntu dushaka kubohera mu mitima yacu, dushaka kubohera ahantu hariya. Mwumve ko ari ubuzima bw'umuntu, ni ikiremwa c'Imana, ni Imana iba yarishushanyije muri uwo muntu. Mwumve wa muntu duhora tuvuga ukutariko, wa muntu duhora tubohesha imvugo mbi, si uwo kubohwa, ni uwo gukira, ni uwo gukira. Paulo na Silasi baremera barakubitwa, baremera barajogwa, barajora kubera bashaka gukiza uwo muntu. Mugabo Imana iraheze irabumvira, iraheze irumva igisabisho cabo, baraninahaza Imana. Nta wundi yari kubabohora atari iyo Mana yabatumye, nta wundi yari kubabohora atari Yezu yabarungitse ati kwira isi yose. Uwabatumye ni mudahemuka, kandi Yezu yarabivuze ati nanje ndi kumwe namwe ubutakibapfiriye, ndi kumwe namwe ubutakibapfiriye. Yabiberetse, arabibereka ko ari kumwe nabo ubutakibapfiriye mu mubabaro ukuntu bari bababaye. Araheza arabumvira, araza mu kimenyetso cyangwa mu gigima, amazu yose aragigimba, ya minyororo yacikagurika. Baraheza barabohoka, barabohoka. Igitangaje, ntibaciye bagenda, ntibaciye biruka, mugabo bagumye ngaho kugira ngo babereke ububasha bw'Imana, babereke ko Imana basenga atari Imana bobo basenga, atari bya bindi bapfundikanya, mugabo ari ya Mana yumva kandi yishura. Mureka mu gisoma cya hirya y'ejo mu gitabo cy'Abami, hamwe Eliya yahangana n'abahanuzi b'ibinyoma 130, ati mwege senga iyo Mana yanyu ndabe kubishura, nimusenge. Baraboroga maka umunsi wose, mugabo ntiyigeze yishura. Muga Eliya arapfukamira ya Mana yumva kandi yishura, iraheze iramwishura. Ni Imana yarungitse Yezu Kristo kugira ngo adukize, ni Imana yarungitse Yezu Kristo ngo abohore Paulo na Silasi. Baninahaje iyo Mana ikababohora, ikabakiza. Bavukanye, dutegerere umunsi anaho tuba turi muhira, aho tuba turi hose, turafise ibitugora, turafise ibitubabaza. Ninahaza Imana, ego umwana ninahaza Imana. Tugire Kristo. Umuntu umwe araninahaza Imana, umukristo araninahaza Imana, arakenguruka Imana. Hari abaca bibaza ngo bambonye ariko nahaza Imana, ndiko ndaririmba ntarika ntamba, baca banyita umusazi. Reka bakwita umusazi uriko uraninahaza Imana. Paulo mwerani wayivuga ariko arasenga ati mu kwemera nacitse nk'umusazi, mu kwemera Imana, mu kwemera Yezu nacitse nk'umusazi. Bakubona urinahaza Imana bakwita umusazi, mugabo uri kurinahaza Imana. Ya Mana ikiza, ya Mana ibohora. Aleluya. Tumenyere kurinahaza Imana, naho tuba turi twenyene, naho noba ndi umwe muhira, tumenyere kurinahaza Imana. Hari ibitugoye, hari ibitubabaza, hari ubukene bwa none mu iyi minsi, hari ibinabiriye bidutera ubwoba, hari ingwara tutahora tubona. Imbere yazo tuninahaza Imana, tuninahaza Imana kugira ishaka ryayo riheze riranguke. Dupfukamira Imana, tuyisenge, n'abapfumu turabapfukamira. Mwebwe Imana yaturemye ikaturema mu ishusho yayo. Akenshi ugukira gutangurira mu mutima,
igihe umuntu asubiye kwizigira Imana no kuyishikiriza amaganya yiwe. Hariho abasenga kuko kumbure bari mu vyago gusa, ariko aho hose peu importe Imana irakumva. Ariko n'abasenga ibihe byose batigera barekura, bazi ikibafatanije n'Imana ko ari gisabisha, bamusenga. Ukazobona wawe yahora asenga agatangura kujuragirika akaja mu binazi, umenye yuko akujanye. Tangura gusenga, umwereke Imana, umwature ko byiza, umwature ko gukira, umwature ko kubohoka. Ntubabazwe nuko yagiye, cya mu gacerere usenge. Ahandi udasenze arakujana. Ushaka upfukame, usenge, utereze igisabisho, uhamagara abasenga bagufashe, bamuvuge mu izina, bamuhamagarire ko Yesu aravayo agakira. Hariho abaheba gusenga kuko bibaza ko ivyo barondera babironse, sivyo. Kumbura ivyo barondera baronse, Imana yakugize umugestionnaire, si gwawe, kuko umwanya n'umwanya irashobora kubikwaka. Ntuvyishimire, ni ivy'Imana yagushinze. Bishimira Imana, ntushobora gusenga iyo Mana kuko kumbure ubona wikwije. Oya, sivyo. Mbere bakibwira kutariko, ico barondera bararonse, bakibagira ko Imana yabibashinze umwanya n'umwanya bishobora guhinduka, kandi waguhaye niwe akwaka. Hariho n'abandi basenga Imana, barasenze Imana irabaha, baguma basenga mu bihe byose, baguma imbere y'Imana bayishima. None rero bavukanyi, nituni nazi Imana, nuni nazi Imana ugowe gusa, nuni nazi Imana uri no mu munezero, nuni nazi Imana ko wishuwe, nuni nazi Imana no kuri bajya batarishurwa kugira ngo bishurwe. Warishuwe nureke kuri nazi Imana, ahubwo ni ukaryo kuko nazi Imana cyane. Kandi Imana siyo gusengwa n'abakene, siyo gusengwa n'abakene, siyo gusengwa n'abagowe gusa, niyo gusengwa na bose. N'abababaye bakayisenga, n'abahiriwe bakayisenga, niyo gusengwa na bose. Yaraduhaye Yesu, nawe aduha abatumwa kugira ngo badufashe, aduha n'abandi bantu bose kugira ngo badufashe. Bavukanyi, igisabisho kiraterezwa. Ubonye uri mu bihe bigoye, ubonye wawe ari mu bihe bigoye, terereza igisabisho. Ni nazi Imana, hamagara Imana aho uri hose, Imana nayo iheze ibitabare. Yesu abandanya gukora ibitangaza muri iki gihe no mu gihe kizoza. Yesu yavuze ati, nibagaranzurira ibiganza ku bagwayi, aho bazobagaranzurira ko bazokira. Ni bande none? Ni bande bagaranzurira ibiganza ku bagwayi? N'abakristo bose, n'abemera bose, ni babandi bose bemera kubatizwa. Bamwe Yesu yavuga ati, abazemera bakabatizwa bazorokoka, kandi ibitangaro bazokora ku izina ryanje nivyo vyiwe. Aya majambo atwibutsa ko Kristo adahinduka, sikirira habiri. Yarakijije abagwayi igihe ari ngaha ku isi, kandi n'ubu aracabikora, n'ubu ariko arabikora. Ariko ugukira Imana itanga gushobora kuza mu buryo butandukanye. Hariho abakira indwara z'umubiri, hariho abakira ibikomere byo ku mutima, hariho abakira mu gusubirana amahoro n'Imana, mugira akanyamuneza, hariho abakira mu kuronka inkomezi zo kwihanganira ubugwayi bwabo. Nta gisabisho kiburizwamwo imbere y'Imana, nta na kimwe. Imana nta gisabisho na kimwe itakira. Ukwemera rero guhamagarirwa umuryango wizeye kandi ukemera ibyiza by'Imana. Yesu ati, uzokwemera akabatizwa azorokoka,
ukwemera niko rufatiro rw'ubuzima bw'umukristo. Tugire Kristo. Nimba wumva ukwemera kugoyagoya, nimba wumva ukwemera atakufise, sindaguhebuje mugabo gukira kuri kure. Nugira ukwemera. Hari ibimenyetso by'ukwemera. Hari ibimenyetso umukristo agira by'ukwemera. Gusenga udakebaguzwa, kwizigira Imana yo mu ijuru yaturungikiye umwana wayo ngo adukize. Mu kuyemera no kuyizigira no kutajuragirika, kutaja muri bya bindi by'intazi, kutumviriza amajwi yose, mu kumviriza ijwi rya Mutima Mweranda. Aleluya. Ukumviriza ijwi rya Mutima Mweranda kubera wemera. Ibisigaye Yesu aca bikora. Ibisigaye Mutima Mweranda aca bikora. Iyo tugwaye turageragezwa, tugakekeranya, tukajuragirika, nigihe udafise ukwizera, utemera ko Yesu akiza, usanga wumviye abaguhanura kuja mu bapfumu, kandi witwa uremera, witwa umukristo, ugasanga urabangikanije. Bohora ibyo wapfundikiye ku mweko ute, wizigire Yesu gusa. Wizigire Yesu. Kuja mu vyumba by'amasengesho n'ibindi. Ariko ijambo ry'Imana riduhamagarira kuguma twizera ko Imana ikora naho tutabona ingene ikora. Yesu yarabitubwiye mu nkuru za Yohani, nk'uko data akora nanje ndakora. Si Yesu none abivuga, nanje ndakora. Nuba nk'uko Imana ikiza, Yesu arakiza. None Yesu adukize. Tumere ku mutima w'ukwemera, aheze adukize, atubohore. Noneho turabibona mu ijambo ryayo abo yagiye irakiza, haba mu bwuzure bwa kera, eka mbere na bushasha, eka mbere n'ubu nyene. Hariho abariko barakira, hariho abariko barakira urukiza kubera ijambo ry'Imana. Haleluya. Ntabariko barakira, dukomera amashimana. Hariho abariko barakira, abariko barabohoka, bariko baravavanura na vya bindi byose bajamwo. Hariho abariko barafata ingingo yo gushika baturira ya miti bakora mu bapfumu. Ndabeshe. Twemere Yesu akiza. Twemere Yesu yemeye kubamba ku musaraba kugira ngo turonke ubuzima, kugira ngo dukire. Tureke kujuragirika. Reka mbere iciye no kuba yitoreye, twavyumvise kuri Paulo na Silasi, ikomeza gukiza. Iciye kuri twebwe twese, ikomeza gukiza, ikomeza gutabara igihugu cyayo. Kuko rega Yesu abizi, Shetani nawe yayishize, mugabo yarayikuye mu muntu, itumuyerera aho hanze, muga mu muntu kirazira. Yesu yarayirukanye arayisohora. Aleluya. Yesu yaragukuyemo Shetani. Cyagihe wabatizwa yaragukuye gw'igishimo cy'inyanduruko. None cyo kubuza gukiza amashetani y'uwo munsi akwinjiramwo niki? Nuko woyereka ukwizera, nuko wokwereka Yesu ukwemera, ikawukiza ayo mashetani. N'umunsi rero ikomeza gukiza. No ngaha hariho benshi bakize, tugire Kristo. Hariho benshi bakize n'ubu nyene bo bishingira intahe ko Yesu akiza, kandi n'ubu nyene hariho abaheva bashinga intahe ko Yesu yabakijije.
ukwemera rero si ukwizera gusa kuzokira, ni ukwizera ko Imana iri kumwe nawe, kuko uri umuntu uri mu gashusho k'Imana, irakuzi. Reka guta umutwe, Imana irakuzi. Reka kucuragirika, Imana irakuzi. Muri uwo mubabaro ufite w'indwara, Imana irakuzi, irazi ibyawe. Iyo itakuzi ntiyari kuruka umwana wayo ngo aze kubamba ku musaraba, oyaye. Ni kubera yari ikuzi. Emera kwiza ibyawe, nawe uyereke ukwemera iheze igukize. Haba mu gukira canke mu kuguma urwaye, Imana muri ubwo bubabare emera kuri kumwe nayo. Birashika ntushoke ukira, mugabo muri ubwo bubabare ufise ikaba kumwe nawe, ikaguha abakuba hafi, ikagoba gusengera, ikaguha abasaseredoti n'abandi. Ubwa nyuma, abakristo twese twemera ko Yesu akiza, twemera ko Yesu akiza, duhamagariwe guherekeza abagwayi. Birashika abagwayi bakihebura kubera indwara, kubera ububabare bafise. Birashika bakihebura bagatakaza kwa kwemera. None nk'uko Pawulo na Silasi baherekeje uyu muntu yaracunze ibohero, atarafise ukwemera w'umupagani, bakamuherekeza gushika yemeye akabatizwa n'abiwe bose, niko natwe twoherekeza abagwayi. Niko twobaherekeza, tukababa hafi, tukabasengera, tukabubika kubiganza, tukabagaranzurira kubiganza, tugahamagara Imana, tukaninahaza Imana. Mwumvise Pawulo ko yavuze, reka niwiyaho, turi ngaha naho twagiye. Iyo umugwayi yumva ko impanda yiwe hari uwumuremesha, arumva aremye. Ko hari umugwaje, arumva aremye. Uretse ko mu iyi minsi bisigaye bitunanira, bisigaye bitugora, ugasanga mbere turiko turavuga n'amajambo ashusha namwe y'ababazungu. Bamwe bashaka guforsa ramoro, bamwe bashaka kugira etanazi, bamwe bagukorora indumenga n'ibisanzwe. Tujuru bwa buzima bw'umuntu bukabandanya butotezwa. Bavukanyi turahamagariwe guba hafi abagwayi bacu, abaremerewe n'ibi na biriya, ababura babo, tukababa hafi. Ntibatwagwe n'ibyo byaduka, mugabo tukababa hafi. Ntiwiyahure, turacari hano twese. N'abandi banyororo bari bapfunzwe, kumbure ni ba Pawulo na Silasi ntibari baciye bapfungiwe, ariko ntibaciye bagira uwo mutima w'ugutoroka. Murazi imibohero wugura imiryango, bose boca bagenda. Kandi hajya abapolisi bacunga ibohero, umutima uri mu kirere, kuko munyorora gutorotse ni uco hasubira. Kuko uwo muntu yagira ati ziranyazwe, cansubira aho bari bari. Kandi ko bimeze. Muga Pawulo ati ntiwiyahure, turacari hano. Hariho abiyumvira kwiyahura kubera ibyago bibaguyeko. Tubabe hafi, tubasengere, tubahanure, tubabwire ko Imana ibakunda, tubabwire ko Imana itabahevye. Aha muri mwebwe muri ngaha nta karani kurusa, hariho abamaze kwiyumvira kwiyahura. Mbega wiyahuye uba wishe ubutanzi inyishu y'ibibazo bihari. Tugire Kristo, ndababaza, wiyahuye kubera ikibazo dushikiye, wiyahuye umukobwa atwaye inda, wiyahuye kubera utwaye inda, uba wishyura ikibazo. Ubutanze inyishu y'ibibazo biri mu muryango iwanyu, ubutanze inyishu y'ibibazo biri mu gihugu cyacu. Kubera iki none umutima wo kwiyaka? Kubera ko umutima wo kwiyaka ubuzima. Ntiwiyahure, turacari ngaha twese. Twereke urukundo abo bantu bananizwa, abo bantu ubuzima bugora, tubereke urukundo, tubabwire ntiwiyahure, Imana iragukunda, abantu baragukunda. Ntiwiyahure,
ntiwiyahure. Ayo majambo twigisha ko dukwiye kuba hafi y'abagwayi, kuba hafi y'abantu bose bababara, tukabaremesha kandi tukabasengera. Imana ntiyanka umucumuzi, yanka igicumuro. Imana ntiyanka umucumuzi, yanka igicumuro. Nuremye, nta gicumuro na kimwe Imana itatubabarira. Tugire Kristo, nta na kimwe. Imana irakunda umuntu yaremye mu gashusho kayo, iramukunda. Nico gituma tubwira twiganyira turi kumwe n'Imana dukunda, turi kumwe na Yesu yaturungikiye ngo aturemeshe, atube hafi. Uyu mucunzi w'ibohero yari umupagani, ntiyari bwabatizwe, ariko Pawulo yamufashije ataravye ivyo bagenzi bamubwiye, ataravye bari bamubwiye, ukuntu bari bamukubise, ukuntu bari bamugize intebe. Ariko aramuraba amubaje ati nokora iki none gabagenzi? Tugire Kristo, nokora iki kugira ngo ngire, kugira ngo nemere? Pawulo ati niwemere ubatizwe. Rya jambo rya Yesu, abazemera bose bakabatizwa bazogirana. Mbe mwese mwarabatijwe? Tugire Kristo, mwese mwarabatijwe? Hariho abatarabatizwa mugana bamwe bazobatizwa. Ko mwese mwabatijwe rero twararokotse kandi uyu munsi turarokoka. Uwabatijwe wese yaronse ubuzima bwa Kristo muri we. Nico gituma atotinya imbere y'ibigoye, imbere y'ingwara zatahuritse, atotinya kuvuga ati mw'izina rya Yesu. Banyu batubwira badutera inkuru, umuntu yari mu ntambara, hajya bamufasha ngo bamurase, atavuga ati mw'izina rya Yesu. Bose baca basubira inyuma, basubiza umugongo inyuma. Uca mwibuka hamwe Yesu, Pilato yaramubajije ati mbega ukuri ni iki? Yesu yari yunamye ku musaraba, ati ukuri ni iki? Yesu asharamuka, Pilato nabo byari kumwe, baca barabona ukuri ni Yesu. Baca barabona ukuri, baca babona umuco ubarasiye mu maso, baca basubira inyuma barahundagara. Uvuze mu izina rya Yesu imbere y'ibitagenda neza, bica bigenda neza. Mu gihe uvyemera. Si uwo ari we wese apfa kubivuga, uwemera avuze mu izina rya Yesu birakunda. Uyu munsi tuvuge mu izina rya Yesu birakunda. Tuvuge mu izina rya Yesu uyu munsi birakunda. Wewe wumva umugenza byantu udahaguruka, mu izina rya Yesu birakunda. Aremera acarabatizwa n'abiwe bose, barabohoka n'abiwe bose. Iyo ubohotse n'abawe bose bagirana, n'abawe bose barabohoka. Iyo wabohotse no muri quartier bakubonye barabohoka. Iyo wemera, bazi neza ko wemera muri quartier. Si uwo ari we wese apfa kuvuga ijambo yishakiye wumva. Ndabeshe none. Si uwo ari we wese apfa kuzaduka ncadadukanye, we wemera ari huri. None rero ukwemera kuraheza ugatabara, kuraheza ugakiza n'abacu bose. Mbere hariho na bamwe biyumvira yuko bo bavako, hariho n'abipfuriza urupfu abandi. Aho hantu turahacumurira cyane rwose. Iyo twagwaje abacu igihe kirekire, tukiyumvira mbega zoruhuka ryari. Aho n'abagwayi bacu bagwaye igihe kirekire, tukifuza urupfu rwabo, tukibagira kwitungweresha kuri iyi. Tugire Kristo, tukavyibagira
kuko ibiharuro by'Imana sibyo biharuro byacu, ivyiyumviro by'Imana sibyo vyiyumviro byacu, kuko yaba Imana yo tubajije inda ntizokorotse, inzoya ntizopfuye, imisore n'inkumi ntibopfuye, abari hagati na hagati ntibopfuye, hariho twokweretse Imana bopfa. Kumbere twoyeretse abagizi ba nabi, kumbere twoyeretse bamwe batwanka, kumbere twoyeretse bamwe batubuza ukwishira no kwizana, kumbere twoyeretse bamwe batuma tubura igitoro, kumwe twoyeretse n'abandi. Ivyo biharuro rero byumviro byacu sivyo vy'Imana, sivyo vy'Imana. Imana irafise ibindi biharuro ikorera twebwe dusaba kugira ukwemera. Yuko kwemera tubigize biratuma twakira ishaka ry'Imana, tukakira ugushaka kw'Imana. None rero bavukanye bitumere nk'abo bantu bo hakurya, iyo babonye abavyeyi babo bashaje bagomba gufurusa urupfu, bakabatera inshinge bagapfa, abandi bakabiyicira kugira ngo kumbure bashikire inyungu bashaka, amatungo n'ibindi. Twebwe turacategera, nabo nyine barabitegera, turacategera ko ubuzima bw'Imana ari katihabwa, ubuzima bw'umuntu ni katihabwa, kuko uwo muntu agiye, ingorane ufise, ibibazo ufise, ingwara urwaye ntizica zikira kubera uwo muntu mwipfurije urupfu, kubera uwo muntu mwipfurije inabi. Oya, tugaragaze rero urukundo rw'Imana, tugaragaze ukwemera n'ukwizigira. Mu gusozera bavukanye, iri jambo ry'Imana riduhamagarire kwizera ububasha bwa Yesu Kristo aho turi hose. Twizere ububasha bwa Yesu Kristo. Uwo yabohoye umushumba-kazi, agafungura imiryango y'ibohero, agacacagura iminyororo yari iboshe Pawulo na Silasi, kandi agasezerana gukiza abagwayi, niwe turi kumwe n'ubunyene. Ivyo turiko turamusaba aravyumva kandi arabizi. Wa mugwayi we niwe muri kumwe, wewe uremerewe n'imitwaro itandukanye niwe muri kumwe. Mwereke ukwemera, kumbure nawe arakwereka ico yikorera. Wowe ufise ikibazo, ugurura umutima wawe, wizera Imana nayo ikugirire neza. Mukama Yesu, garukira abagwayi bose bari ngaha, abaje bababaye, abaje bagira bati ndapfuye yo kugenda, Yesu ankize. Kiza abakeneye ugukira, kiza abafise ibikomere vy'umutima, kiza abaremerewe n'imitwaro itandukanye, yaba iyo biteye, yaba iyo batewe na bene wabo, yaba iyo batewe n'igihugu turimo. Bose ubakize kandi utume bose bumva ko uri kumwe nabo, uheze ubagaragarize ugukira kwabo, nabo bakugaragarize ukwemera. Mwese ndabipfurije gusanganira urukiza kuva kuri Yesu Kristo. Tugira amahoro ya Kristo.